ibyo nakoze sivyo mama shenge kama bukwe kana menya yuko intibagira habugitabana ni byinshi cyane nkumbuyi wawe my love amarira yuzuye amatama wow agahinda ni kenshi ku mutima uyatwa dukino twakina nk'abana. Alright, wanakuikia social media zacu, wanakuikia social media za Black FM, kwanakurikirana isamizi Black FM. Ngamaze kubera ko dufite mutumi. Naso yundi Young Speed. Sinzi ko kivuze neza abandabira neza senkubita makofi. Kwiciza ry'umuntu kwiciza ry'umuntu akiriho si vyiza. Kiraza kwideforma. Bana bakubwira ati nyimba ariko akanyugutu ugashireko. Nyuma gakwabu kariko ugashireko. Aza kutubwira. Alright, social media. Mubazwikira mu mazwi ko dufite mutumire yamaze gushira Black FM. Tumuikaze. Nindimbo yakozwe na One Way I Breezy video kogwa na Landry SB Queen video ndamenye ngomwe gusa ndi sinamume haje bari babici yaro aza kutubwira vyinshi mugiye mu Kamenge karibu cyane boss meze neza umeze neza cyane gose ndashima nawe muri sawa bana natwe tumeze turashima uhoraho atagihindutse nakazuba gusa kibujumbura fresh kabisa ibisiga byose ni fresh ni Young Speed nye canke ni henze nuko kweli wabito Young Speed Young Speed why Young Speed gisiguri kiyango twacho kwa Young Speed gisiguri Speed ni nko kuvuga ati na maslang yo kuvuga ati hari gihe bashobora kubwira ati kuti musari ngaho kukubwira ngo ati ni nko kurapura ntabwo ushobora kumbwira ati nkubitiraga freestyle ukivuga ati speed something speed something right okay erega bigi namuhinga ngo abora muhinga mukuru we naba nabikubwiye ubise mvuze kino oya nanje jewe turagwana oya no kuri sincha niyirukira karibu cyane musaza muri Black FM ndashima kweli umeze neza how do you think wimva gutusha muri Black FM ndoza ngani jambo nashitse uko biri kosi yashaka kuduha amanota cyangwa bwati Black FM ziko nukuntu waciye hensha aho ngiye wahabona ni sample sa kweli yego fresh cyane yego wow umaze kira gute mu gihugu cy'u Burundi by the way usazwa mu gihugu cya Amerika ushikino saha ndibaza bantihenze uri mu gihugu cy'u Burundi umaze kira gute ndahamaze hafi ngoma nuzuza ukwezi jya jambo je mu Burundi jya kare nibo bwa mbere wow that's nice bana man nivyoroshe nivyoroshe hajya urazi ngo umuntu atarakwiza ukwezi ari jya mbere ashitse mu gihugu rega biramupofora nyene biramupofora ariko nashaka kumenya muri kino gihe umuyaga w'umuhira waramaze kumenyera tayari oya kabisa ntakubeshe nje naye ndahafitiye igishika kinini urabona nakuriye Tanzania mu nkambi yitarukore hariya nkaba ndahamaze imyaka hafi 25 kandi Burundi Amerika nyene wow Burundi nkaba ndayumva kuko ariko uko nje nahabonye kweri ni fresh man ni fresh yego ni tataza mu gihugu cy'u Burundi ni giki wakunze mu gihugu cy'u Burundi ni giki wase mu gihugu cy'u Burundi urabona ntubeshe uca ku ruhande ashaka kuvuga ati ngo je kwandi kuri radio beko baranyumva abantu benshi nini free umva ati jewe imba nasanze dufata akarora tagitoroki hari ikihari nyene bati nikihari oya kweri home ni home muhira ni muhira kandi novuga ati nk'ivyo waruvuze nyene vy'igitoro ndabona ko bigoye ngaha Jicho navuze ati nuko cyo tuma kizimbwa kikaboneka aho kubura abone nta bindi byinshi kweri novuga ati nase ngaha nanje naye ndahanyotewe kweri uko banyakiriye narashimye namubura nashitse muhira ngaha najane cyane neza umaze gushika kumuru afite ibyo wari warateguye kuzokora ariko nashaka kumenya uravye kuri program cyo kuri kalenda yawe ufite muri kino gihe mbe nibi bimaze kuranguka hama ibitarangwa kubira itararanguka ho bahabuze igihugu biranguke cyane novuga ati kubera ntari bwabona kanya ko kuvuga ati niruke muri ibi nibi ariko ubu kubona igihuwa cabonetse ndiko ndavyirukamo kandi nkuko nabivuze banyakiriye neza ndibaza nanje nta kintu nshoboye kurondera ngo mbure kubera nsa nk'uwisanze
cyane cyane benshi twari dusanzwe tuziranye nubwo ntari bwahashika mwavuga na benshi yego alright tuza kwikorwa vya vy'umuziki muri rusange ufite indirimbo ziye gushika ino saha indirimbo ni nyinshi naje nsohoye EP ifise indirimbo 8 nimba 7 hanyuma no ngaha nyene hari hayandi ma project ndiko ndakora ubu nyene indirimbo ni nyinshi YouTube Apple Music ama Spotify kogwa birahari kweli nimba ntihenze murakiye ivy'amafilme why filme music byose cyari imwe byagenze gute byo bitandukanye urati je nshoboye iki naco nshoboye ati ntabwo nagutahuye neza ni kubera iki navuze twakiye amafilme nimba ntihenze nakuye amafilme nashaka kumenya filme n'umuziki nice wabonye ushobora ati jiki ndagishoboye gusumba ikindi ndagishemwe inguvu gusumba ikindi ko mu gihe tuzi yuko umuntu afise mu bitandukanye mugavuga ati izi hano ndabona kumengo ndafise inguvu runaka novuga ati nk'umuziki nicyo kintu novuga ati nshoboye kubera nje nivyo niyumvamo kandi novuga ati ni impano nakuye ku Mana twese urazira duhezegera mu buryo butandukanye kandi nanje nuko nsanzwe ndabigenza mu muziki novuga ati nta kindi kintu novuga ati no busumvye cyamvuga ati no shobora kuburusha yego muhimake ariko ico gihe ugikina amafilme movie yes okay nibihe bintu kumbure wabona ati hano hantu ndashobora gukora guca hano hantu ndashobora kugira uku en fait ivyatuma ico gihe nubwo bivuyemo ariko ico gihe ivyakumotiva bikaba kujya kwa motivation kwa ati okay nanje ndashobora kubandanya byari bihe ico gihe imbatari banga novuga ati urabona umuziki urashoboye kumenyekanisha unyuze mu buryo butandukanye so nanje navuga ati nkuko ndiko ndagira amafilme n'umuziki ndashoboye guca urazi filme irakina yahera hakazaho umuziki nanje naca mvuga ati ndashoboye gushiraho indirimbo yanje cyangwa ya mugenzi wanje kandi naho nyine umuntu aba ari karagira ama connection bivanye naho muri ko murakorana wow okay muri kino gihe uri hano watubwiye neza kuri korakora indirimbo zirahari wanashaka kumbura n'ivyo wagiye urakora muri kahise bijyanye n'ama movies zirahari ariko nashaka kumenya wewe uri kwaraba muri kino gihe umuziki n'igihe gito umaze uri hano ubona biriko bigenda gute gito cawe nje kabisa novuga ati courage kweri dukomeze dukora ndabona ibintu biriko biragenda fresh ku radio ndazumva hari igihe nakunda kumva ati abantu bidoga gake ati muziki w'u Burundi kunuku ariko nje ko ndabibona mbona ari fresh kweri mbona ari fresh ahubwo twongeremo izindi nguvu bivuga umuziki wawe usanzwe umeze mu gihugu cy'u Burundi ati umuziki wawe wowe usanzwe umeze gute mu gihugu cy'u Burundi gihe washika ngahe mu Burundi novuga ati si cyane nkuko nanje navyimfuza kubera urabona iyo utarashika ahantu ntibamenya ati bagufata uku ariko bukonshitse umuziki ndawumva ku radio sinokubesha n'abakeya turi ngaha turi kumwe barashoboye kuntelefona bakambwira ati indirimbo twayumvishe ku radio kunuku ni fresh ariko ngoma nanje nongeremo inguvu nibaze yuko muri Diaspora Music Awards 2023 uzoburimwe muri kwezi gatandatu ego ndavyibaze ego but the only Diaspora Music Awards na Diaspora Miss Burundi USA 2023 izovuzwa gatandatu amataki yamaze kumenyekana ubona yuko mwade mwitegura abanyamerika se tunavuze abanyamerika barundi sindabavuze ko utari muri Amerika nibikunda oya ye Biggie uri mu Burundi barakifoto barundi twese uri mu Burundi utekeretse oya ariko Biggie erega Biggie narake kubwiye ati bavuze mu diaspora kandi urashobora gusanga mvuye Gitega namina kwa diaspora Bujumbura kandi Biggie definition diaspora nkisigurano ne nangorane Biggie kandi wewe ufasha kusigurira iyo jambo wewe urakunda kuri nyankira ngenda kwereke diaspora umuntu wese abe nyuma y'igihugu no mu Rwanda uri diaspora ngatuvuze ati diaspora nabavuga ati Burundi USA 2020 but then utazo kuri umurundi utari umurundi ntibikunda ni Miss Burundi ya USA na shiramo basi Biggie basi ndimwo jewe unshiremo maze gushikaho nyine muri Uganda gusa ushaka dushemwa gusa twa kudirimbo rero ubona kifoto ubona yuko umwe kwa tujana ariko cyo kumena Young Speed mu gihugu cya Amerika ariko maze 25 mu gihugu cya Amerika maze gushika mu gihugu cy'u Burundi yase muri Black FM samedi ni yawe ni yanje ni meso 569 kwa naza kwifuza kuvugana nawe wandike message canke wakure ushobwiye cushikirije kubena Young Speed ariko tuza kundirimba ubwayo uko yatubwiye yuko amaze umwanya muto mu gihugu cy'u Burundi kumamara ukwezi ni ukwakwira neza kandi ryambaje mu gihugu cy'u Burundi
afise vyinshi yotuyagiye kumwe yabo tujana mu twihanganiye ariko tuza ku ndirimbo yiwe nshaka tuzaniye yakoze na SB video odikogwa na One Way I Breezy indirimbo audio ikoze ukiri muri canke wase muri canke ukiri muri Amerika nari nakoze nyene ndi hariya ariko aho nshoboye gushika nacembwiye ati One Way turakora muri studio hariho utuntu twahinduyeho ari amajwi ariko arati indirimbo yarahindutse ni ubugumu bwahe canke nizahe nivyo bibazo wahuye navyo kwakura audio mere kuri audio d'abord ntaja kuri video uri kuvuga ati bijanye n'iyi project ndavuga kuri audio ibibazo wahuye navyo uvuga uti jewe bino bibazo kabisa ingorane urabona nuvuga ati muri makeya kubona narayikoreye hariya nanjye navuga ati ndipfuza ko noshika muri studio na producteur tugakorana kubera usanzwe ngira muri studio nkafata amajwi nkaca ndunga ikino kayakora bakayatengeneza na beat bagakora nuko so ariko iyo wicaranye na producteur muri studio mukavuga ati iki gikorwa tugigize nuku hari ivyo nawe akungura kandi kubonana n'umuntu si nkuko kuri telefone akabazo gatoyi aho nyene Breezy ari dogerwa cyane abaproduct n'abaririmbyi si twari mu diaspora we nawe ntungidoge oya karagaciyemo bivana nuko bobo basanzwe bakorana Jenny Fresh kwe we ni sawa watubwiye neza yuko uri hadi anyi bigora gatoyo gukora umuziki kuko unda gufata amajwi ukayanunga kino nuku nashaka kumenya hadi bimeze gute eske n'uvyikorera canke urariha kuri ya saha tuzi nyemburi hafi saa birakaze nashaka kumenya renga aho onye aho bigenda gute urabona nkanje sanzwe afise ivyuma byanje vya studio hari gihe mvuga ati reka ngende mu yindi studio ni buri uwo mu producteur ngiye kureba na wagira icanyunguyeho kubera abantu turigishanya kandi tukagira ico twungurana so nje muri novuga ati kenshi na kenshi ndakunze kurekoda amajwi yanje n'ivyuma byanje bikunze naho ubundi mbona ari kindi kintu novuga ati ndashoboye gushika kuri studio umuproducteur tukungurana ibyimvero kunuku ndashika kandi naho nyene ni kwisaha bavuga ati kwisahura hajye kwisamurira gute biratandukanye bivana na studio yabivana na studio uya nk'ubunye base nka studio yiwanje ya moyenne isanzwe gatoyi kwisano cha diha gute novuga atari nka makeya harabavuga amadolari 50 ari menshi urashoboye kuriha amadolari 120 ku isaha aho harimo audio harimo beat no gutengezana amajwi none kumengo muje kwa mugiho cy'umujyi w'indaguma rayo nyine kwimutaguma hari ati muje kurya mu gihugu cyo Burundi kumengo n'ubundi muri amadolari 150 ko ndaza Breezy ubego 150 canke 100 none kuko imutuca mukorera aho nyine kaye mubwiye umva yuko 150 guheza indirimbo biga canke isaha ni kwira mu gisana ni kwira ndibaza uyu urabona abantu bakuru gutandukanye arabukubwira ati project yose turayiheza ukuntu nabakubwira ati nisa kandi nabakubwira ati okay nga urihiye umwanya gusa beat ntirimo gutengeneza amajwi ntibirimo so bivana no producteur cyangwe owner wa studio wow abana bro reka Jenny mvugira ati ako kazi ni kabari kazi gatoyi kabakagoye kivodo producteur wakurinda gugende gukora indirimbo muri Amerika Jenny wazifya bigi reka ndakubwire uri sikozi uramaze kubona kujya ku mwana w'imfuvyi ashonje ingene akora akazi ni kuki bigi we chunga kidogo gusa tubanza indirimbo tuzane yitwa gute by the way genda yizi ukadubikana shako yena nawe nisivyo kweri kandi urumva impanuro yayo na message irimo ivuga ati ivyo nakoze sivyo hajya ngo yahindutse umukobwa aje kundana no yonze reka tubize gatoce tugaruka right when it was late, make a rewind. 94.9 Black FM. Mama stay. Black FM 94.9. 94.9. Black FM 94.9. When it was late, make a rewind my mistakes, cause if your night was in, see if
say, Sivyo. What I should have done is give you love and make sure you get my attention. What I should have done is give you love and make sure you get my attention. 'Cause ngwivyo nakoze sivyo ubuzima nabayemo sibwo naragucitinze sivyo mbabarire ebana byarabaye birefu Queen Fide wa mbere yitwa Melissa uwa kabiri ntawe nzi yitwa nde hajyo ntabo yibuka uwa kabiri ntabo gusa bamuzaniye uko nyene ndabizi disi batabo yibuka urayibuka Jojo Jojo muri ihuriro nivyo Jojo mutamukanye wa Miss abo big nama nakubwiye nti nivyo sivyo n'uwundi ababiri bacadukosowe burya afite timu nziza sha ibyo bi ariko big ndabona ubutumwa hano ndabona ubutumwa hatari nabuke yaravuga ngo bite ati namahoro ikwe namahoro cyane turakomeye ati namukiriza umutumira umugira uti nukuri iyo ndirimbo sawa urashoboye yayikoze imisi ngahe uyu ndabona aravuga ngo agende yishwa kivodo bya byiza yakoze imisi ngahe ndimo nayikoze mu munsi umwe wow bica birahera audio ariko video twayikoze imisi ibiri twashutitse tuzatwasuma ducishamo n'ibibazo kivodo ko mariko tujana indirimbo ubwayo irasohotse sivyo Jesse ndayumviriza ujya ntayumviriza cyangwa ako je nayumvirije wasindi ko nta karuro kundi ko ndivugira abantu batwumviza navo byumva nabi simvu nayumvirije inco nkazingahe nkazita canke zine ko nayihawe n'abantu bashika bangahe ari wayimpaye sizi ko ari muri abo ntawenzi ariho na mipro yayimpaye ariho n'undi muntu yayimpaye ndababwira ati kadayumvirize numva mbe indirimbo ameze neza rero dushaka kumenya story iri muri ino ndirimbo imeze gute ko natayumva nizo bayumviriza ati njya kumviza indirimbo amaze kumenya story ubwayo so sivyo isanzwe ivuga ati naradekonye ariko nanjye narabimenye ukundana n'undi mukobwa ufise uyundi naradekonye kandi urazi mu buzima birabaho nta udakosa kabisa nta mweranda nanjye rero iri based on true story hariho umugenzi yabinyuzemo arabimbwira story nanjye camvuga ati mugisho kuri ni wewe n'akimwe naca bitwaye n'akimwe none bagabo erega bigi erega bigi reka nakubwira ikintu cyumvikana nuko nyine abanyene usanga kenshi dutinya kavugisha kuri mugabo nkuko uvugisha kuri wati cyewe byaraparangaye kirazira gutinya ivyamaze kuba nawe ni nkuko basi nkawe nkuko bivuga ati je byaraparangaye urumva jewe banyita mekanisi technician tubandaniriza boss naho ubundi uwo mugenzi wanje yarambiye iyo story nanjye ndumva ati none biko numva ari ibintu beshi bamaze kunyuramo cyangwa bashoboye kuvuga ati nanje kunuku cyamvuga ati basi story ndayumviriza afata beat ndagira nyene ma melody naje ndumva ati okay message boni tanguru kugaheruku rino cyambwira one way bro ati ndafise project ndafise project ndayimuha mwumva ukuntu yaje kandi ntakubeshe kweri ni ibintu beshi banyuramo rero naje naciye nshaka gutanga iyo mpanuro mvuga ati udekonye saba imbabazi hagire mu rukundo wewe none twese Imana yaduhezaga imitima ni gukundana na cyane bigi ndumva uno mufurere birakwaze cyane ariko kumureje mu nkundire jiyo ndinga anye ku buhinga gatoyi soka ntishima gatoyi aka message baravuga ngo bite ati ndi Aimable kumuzinda ati ndamukiriza umutumire uti courage hano ndabona uyu aravuga ngo hello nitwa Charlene mba kumusaga ati young speed arashoboye cyane ati ico no mubwira nuko yoshiramwo agatege ivyiza biri imbere uyu ndabona aravuga ngo bite mumeze neza ati ndi Elia musigati ati ndamukiriza umutumire arashoboye yitwa gute abahe ubu yitwa Young Speeds aba muri Amerika oya ubu nawe ushaka musange ni hotel muri maison de passage oya ndinga mu Kigobe erega bigi Kigobe ni nini ushaka iki niyo hari code aho hantu kuko urumva birakaze ariko none nyakugira Imana Elia none kariyo basi kuri Black FM ego reka nanjye ndabashimira ati murakoze na cyane bigi iyo ndirimbo isubize mu numva umenga mafise bishwarara hamini nayo
nini gwiwe 94.9 Black FM. Black FM 94.9. She call me by my what she knows. I gotta go hard with a mind of its own. Energy and vibes got a soul that is pure. The energy and vibes got my tensions up pure. She call me by my what she knows. I gotta go hard with a mind of its own. The energy and vibes got a soul that is pure. The energy and vibes got my tensions up pure. Hano Biggie ndakubwira neza yuko ibintu bikomeye cyane kandi gerageza ubwire mugenzi wawe ati hakuna mchezo. Hakuna mchezo. Erega Biggie kandi jese niko cyakwa kwaciramo kajambo mugabo umuvukanya atubwiye neza ko yabaye muri Tanzania gatwe gaswe turashisha buke ntitukizi mugabo turagicisha ko sivyo none bro kama kalambwanda hano ndabona uyu yaravuga ngo bite Biggie na Kivodo ati mumeze neza ati ndamukiriza umutumire aze kutugirira akapera dimerance ivyo ni tegeko sha ntagenda uko kirazira ntitwatumiye umurimyi umumekanise cyangwa umuragizi twatumiye umuririmbyi Kivodo nama nabivuze ushaka kuba umuchef wo gucuruza intore muri the star system bizokugora ko twenga ntibikora twenga n'umuziki na filme n'ibitabo ahubwo tugira when it was late make a rewind my mistakes ivyo nakoze sivyo ivyo nakoze sivyo What I should've is give you love and make sure you got my attention. What I should have done is give you love and make sure you got my attention. If you're not causing, sivyo. you could find it in your heart to forgive me. If you're not causing, sivyo. I know it. Lies when it was late. When it was late, Make a rewind my mistakes. My mistakes. Cause if you're not causing, sivyo. I pray you could find it in your heart to forgive me. If you're not causing, sivyo. Mama shenge. Kama bukwe kana menya yuko intibagira habugitabana ni byinshi cyane nkumbuyi wawe my love amarira yuzuye amatama wow agahinda ni kenshi ku mutima mbuye twa dukino twakina nk'abana mbuye twa tuzina wajaguma magara sivyo You could find it in your heart. ivyo nakoze sivyo mekanise Kivodo yes Biggie je kundakaza kwijwi sivyo mekanise Kivodo gijera ajya n'ururimi rwa rukorera kuririmbamo ururimi urora kuririmba bikoroshe kuri kuririmbamo ati nk'icyongereza ariko n'ikirundi nyene urabona ndagerageza Giswahili naco Giswahili naco ndacyumva kivuga naho ni gake gake ariko mube byagenze gute cyangwa byagushikiye gute kugira ugumane ururimi kama mu gihe tuzi neza yuko hari abandi bantu bice bipararangana binakufa kweli kubera icambere namere njewe ngwanira na karanga kandi ndashaka natwe k'igihugu cy'iwacu kimenyekana so wumvise indirimbo zanje ndakunze gushiramo ikirundi ari n'ijambo rimwe na video ndagerageza kwerekana ati nahamva cyangwa niki gihugu ndiko ndaserukira so njewe ndafise ati nk'abishwa banje nkabo cyangwa n'abandi bana bato usanga icyongere bambe ikirundi atacyo bazi bivugira icyongereza gusa nanjye nkavuga ati none kari hatari kuvuga ati uri umurundi ariko kirundi atacuzi so rero nje cangerageza kuvuga ati emwe aho ngiye hose mamenya ati mva ngaha igihugu cy'iwacu kimenyekana none sivyo na cyane nkuno munsi bishitse ugahura n'umwana canke umuntu mukuru muri bamwe twakuranye canke twagendanye ugasanga yaramaze gutakaza ururimi rwiwe kama rw'ikirundi mugahurira muri ivyo bihugu vy'abandi bantu bafite urundi rukoba rwera wiyumvira ko ikintu cyambere utangura kuvuga cyo ari kihe imbere y'uwo muvukanye nje canda muvugisha ikirundi
byamunanira nkagerageza kumusigurira kubera ati neje bundi nawe ashoboye gushika mu Burundi utavuga ikirundi nawe bizogenda gute urumva zabaye mugoye kandi ari nanje ndabitahura nshoboye kumufasha so ni kirundi kwera ni kirundi Bigi iryo ni ijambo rikomeye cyane nzogerageza ndakimushiremo cyane kuko niyazanga anye ntize mugore kuvuga ati muvukanye fasha amazi yo kunywa uravugishijwe rero erega Bigi nama nakubwiye ko ifo tunafukuza kwanza mapepo tunafanya nini? Tunafukuza mapepo. Tunafanya nini? Tunafukuza mapepo. Mwombe mwenzako tunafanya nini? Tunafukuza mapepo. Nama nagusoma ijambo ry'Imana kugira protection. Igumi hari. Ivyo bi. Ni tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2023 igihe cy'isaha 8:42 nizo sanyire mu bwoko kwa Kivodo nizo sanyire mu rugo kwa Young Speed nizo sanyire mu giwanje nino zo sanyire ko wese mudukikira muciye mushaka mici 9 cyangwa kuri application ya Radio Online Box Samizi Black FM no cyaka mici 9 cyo kumena Young Speed ko bigucambeka ariko ari mu gihugu cy'Uburundi bugira nabahe baririmbyi washaka kubona mu gihugu cy'Uburundi waririmbyi twogira na collab byo bitesa cyane gusomba ndakubwira utonde kweri ntagohera ni benshi kubera ndabona bose bariko barakora kandi mvuze ati dukona no ntago no amara bose okay ubu ni nyishu ni imwe cyangwa ni ego muri ivyo waho ukunda gusomba undi mu bagabo mu Burundi umurivyi wahe ukunda gusomba undi mu Burundi bro ndakubesha bose ndabakunda no muri ivyo waho wipfuje abagita muri Amerika woja wotwara kuririmba gushino sa ubwa mbere Jeffis ubushobozi bukwiye bose no batwara aha ko yishaka ikigisa gangsta muri ivyo bakobwa uzi basi mbya n'ivyo bataro bakobguze Warundi bose ndabazi ndakubesha ndabazi kweli okay azira tasha gusara nawe hariho bamona Flair hariho bamona wumvise wenyine Monia Flair ivyo noni Monia Flair yavuze Monia Flair akarere karabaho all right bibaho nibisanzwe yatahuritse ariko ko bazi yuko imyaka 25 taza mu gihugu cy'Uburundi but ari n'iryambere uje ahubwo nabo bazi n'ikintu gikomeye cyane kabuzi n'ikirundi aha uno munsi amafaranga arabonetse tubifate gutyo amafaranga arabonetse ariko kumuru uravuze uti reka je ntegure ubwa mbere uko Bigi nubwo yakubwiye ati ngo tuvuge ngo ego canke oya mwaka kwitwari gake amafaranga arabonetse igiteramo uragiteguye wiyumvira yuko muhanga marko zo bufise canke wo bufise muri ako kanya n'uyo muririmbyi bumva basi wona tumira ati ndagutumye kugira uze kwifadikanya n'abagenzi bacu hano kugira dufashanye kino giteramo kigiwe gose kurusha abariko baranyumviriza bamba barira ariko reka mvuge bakeya muri benshi no shoboye kudondora bari urutonde rwari runini kubera iterambere nanje shaka sijyanye nyene nitwese yego so nje navuze ati bishobose nkafise uburyo bukwiye bose botonda kugira ati nanje abankurikira cyangwa nabo nababakurikira tumenyane ariko muri bakeya hariho aba legend bacu ba Sabi hariho ba Fizo hariho ba Dramati Kiriku novuga ati One Town DJs ni beshi wow Bigi uko biri kose suka twese akanwa ka telefone kugira dukoresha iminota dusigaranye mu dusangira ijambo hasigaye gusa iminota itarenga 3 bwana ngwizyo nakoze sivyo naragucitinze mbabarire ariko ntiyasavye imbabazi avuze sivyo kuko nta nugusaba imbabazi harimo yarigaye ati naritahuye hajya Bigi ushaka gukira ingwara ubanza kwanza ukigaya nivyo bi 65 65 ngivyo nakoze sivyo twakira ama message cyo tugaruka duseze mutumire wacu kubona muri PM show
bamaze kwitegura naco bandakigana za gukurikira abona igihe cy'isaha 9 baca binje gushika igihe cy'isaha 11 Mega Star na kivodo cyangwa kandi mu rurimi rw'igiswahili gushika 19 ni kuva ni guhera igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo jewe kugeza igihe cy'isaha 1 navuze 19 avuze ngo 19 bibaho niyo myaka yanje mfise bivani yo needs niyo myaka mfise avuze mato kwa shata cyangwa igiti yatugo all right Bigi mu rukongo telefone Black FM alo oya azavuye ku murongo ariko vraiment bavyita ngo nayoba wewe umuntu kabisa uri kura tubipa we ya yu rega ndi ku munsi wa mbere shiramo agatege tuzamukane tuzasama message kivodo ndabona kuri telefone yagarutse hello oh my god okay ivyo nakoze sivyo ariko Bigi ahantu ibyo sorry gato ibyo ryungane nguma ndagyumvira ko cyane ivyo nakoze sivyo biragoye ku muntu w'umugabo usaba imbabazi kwivuguruza wenyene yari kwematira ukanwangana ukwe ntako wazi impamvu ngira kubwira impamvu yarabonye umuntu w'imodoka je afise inota zijagwe nja kuri wenyene abasigaye bajya ku ruhande waza kubika badafise amahera acha byo bito braza byoze kandi ya tarifaya hano ndabona uyu aravuga ngo ewana young speed ati mwubahwe ati big up sana ati courage kwaje nyinshi sivyo ati n'indirimbo iri ku rwego rwo hejuru. Oh my god, asante. Respect. Uyu aravuga ngo bite na mahoro ndi Ania ati mugisandema ati ndamukiriza umutumire ati urashoboye hama ndumva murahaturiye Ania. Alright, kiva dumwe atujanye dutaduseze mutumire wacu. Jyateka kukugira nemba takabanga kanyuma canka jambo kanyuma ushaka kudushikiza by the way agatsinu ikarugo. Kajambo kanyuma no ubugiyano araho. Agasuri ikarugo ushaka kudushikiriza wifuje gushikiza rundi mu nsani n'afana bawe nakaye. Chambere na mbere nagomba ndabashimira ko namwanyakiye neza. Kandi ure wese ariko aratwumviza naho bari. Ariko next time ntucegwe. Ariko amayerera araba nk'indirimbo sivyo ariko yanagomba shimire n'abariko baratwumviriza nongera shaka kuramutsa abari bo bose baba baravuye muri rya nkambi ya Rukore abibona ngaha kuri video Rukore haze Rukore voice Rukore voice niyo ipimaje gusohora ejo bundi niko yitwe iyo ipiri mwisanga he hose ziriyo naho bundi nashaka ndabaramutse kandi mwese ni mwubahe kweri mwubaho yego wacha mu gihe uzogenda ryari mbega kandi acari ngaha bivuga uzoswana n'indi mukiri ngaha uzosha tubwira ko kare muri Black FM nta kibazo karebo cyane tugushimire cyane kundi yana kumana Jean Patrick Vodo gato karakura ni antivirus umuziki w'u Burundi mutama busesanguzi Mr Twizamukire ndagushimire cyane twakoranye neza musaza reka Bigi ndagushimire cyane imwe vimva mutima sure kandi nshimire nyakugira imana ni yibishatse Warda Armela haje anye mu gizana bwa rero namunyisamirizi yanyu Black FM nabishimye je turasubira igihe cy'isaha rero 11 mu Giswahili ariko sinumva kudashimira umukameraman wacu Ivi ni isa batazira Ivi na Ivi bwatire imana imuzigame cyane agumana ijishire bona neza kuri kamera neza cyane nanje kunda ndabashimire cyane ndakunda cyane dusoka umunsi wejo adufisa tumege batandukanye andavuga ni Bushari mu gihugu cy'u Rwanda ni Papa Chiango mu gihugu cy'u Rwanda ni Ishkevi mu gihugu cy'u Rwanda bakoze igitambo cha Trapish bazanga tubwire byinshi adusiga impamvu baje baborewe kuri stage ndagisubiyemwo atugire byinshi ni Sadbi ni Sadbi kumwe na Meiri indirimbo yabakoze nabonye ku munsi wejo tuzobakiya ngamwe Black FM gumanisa mizi yawe zakunda cyane aho anje ni ku munsi wejo from Monday to Friday 1 p.m. to 3 p.m. ni www.blackfm.com saka Facebook wandika Black Media ugasema ko ataduka va muri Black FM ndakunda cyane tubisa muri PM show nabasha kubandanya igano PM show ciao